Murikirukuri. 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 Wamanugira neza. Yo no musi za kuryoshye kweli. Ibi byamwe narangiye mu tomboye bimeze neza. Toyoyo gamana. Yo man ambaye kure. Yo nari kumuheka. Utinde gakanya. Toyoyo Ari weho. ari Jake gamama. Oya ntiwigire mwiranda nakumvise. Tuvuga ni iki? Kajya gahimbiri katagira nayivyema uri ugashima mu biki. None umuntu agiriye iciza mama. Biriko ndamushimira. Ubwo nta muntu arimo. Cyo So mweruka gufata mwitonga kuri izi. ego mugabo. Kana mugabo ngaho. Izina giwe ntudusuye kuricisha mu kanwa ngaha muri iyi nzu. Mama, iyi video yakoze irikira bapartage n'abantu bose. Kandi yiyarangije ashiramo kuri kose ku buryo abari bakwiragije ibihuha bose bazoca banumva. Ntabyo ubona. Nishake kwire kwisi yose. Biramusha. Wewe uguma mu ruhande rwawe. Ubwo musuma nawe uramurekerana n'ivyiwe. Mbe mama ndakubaze. Kumengo biragushavuje ku iyi video yatoyo y'indyohe. Birashavuje. Hana yanje. Ubwo ntimungana. Nukwiye no kumuvugisha. Sinumva naho bihera. Kubera iki none? Si umuntu none. Ntimukwiranye. Ngoranye. Basha. Mbe wibajije ko ari karandiraga mama. Yo, oya nukuri jewe nakunze ijya video yiwe gusa. Nta n'ikindi. Ntiwigire bakame. Nukuri mama. Turazi iby'imisore n'inkumi ngene birangira muko. Aho Jesse bitanguruko hanyuma ukaza wumva ngo yo mukama nta gukwegana n'umusuma. Mama, ego byaramugoye nivyo aratisha mu gutanga ijya soko yo gushora amafi hanze. Ariko yigaruye nisico gikuru. Akabayicwende nikoga mwana. Mverero yubare. Je ndakubwiye uko. Ukuri kuri muri iyi video kurazimije umuriro wari mu kwaka hagati y'abaseruko n'abarengero ahi rusange. Ico si ikintu cyo gushimagiza cyane none ga mama. Dendekeranye ibyo ushaka. Je simbona ingorana hiri. Ico nakubwiye wacumvise. Henge mbere ni kanyira amaje yanjye nje kwitandariza. Gite. Oya hebu godoke wa mugabo. Kazi nigahera. Gute Yo rafiki yangu. Yo. Bite. Ewe. Yo, karibu cyane. Vuga bukebuke nimumve ko naje. Oya, hello. Erega n'uburenganzira bwawe kuza ngakuri izi nyine. Reka shagi pereka. Nje ninyegeza. Erega yatabizi raporo sinapfa mu nzu. Oya. Nsigaye ndiciro ry'umugani Imana. Ijya video yanje yo irakoze ba. Hewe, ahubwo rero genda ugaye sasa. Ugari. Uri umuntu w'umugabo utoyoyo. Yaje kwimanga amakosa. Si byabose. Kandi felicitation man. Mbenye ni raporo nyabakonzaniye ko nibagiye kuyitora. Bon, ufite n'izimwe z'abafournisseurs nariko ndakora igihe Funderi ya Bahansa ijya tweet. Ego. Yarahaye ibyo bintu manje. Oya ntaco. Ugarinda kubiri gatora. Ico mukurinda kwawe nanje. Sha. Felicitation kandi ahubwo ndabisubiye. Aho nuri kurampemaga gipe. Ubu jewe toyoyo ndo wo gufelicita. Cyane sindavyibaza kweri. Ahubwo rero henge mpeze cyane ugarabiro nje kuguha rimwe. Urakoze n'ukuri. Umuntu we warari mutima menyo. Uraduha ukuri. Shabuje je ntavyo noshobora. Cenda kwizeye gipe. Cenda kwizeye vraiment. Yo haba hari kikwagira nkuko. Ndakuzi ntiworeka ngo abantu bacanemwe wovuga sha. Toyo. Ibintu byose ntivyera nk'amatashi. Nta muntu yerashe. Sha wewe. Nikuzi. Emwe mana nta wewe vraiment. Toyo. Iyamba no shora gusubiza ibihi nyuma. Hari ibyo ntari gukora. Nukuri. Ibi kigagipe. Hari amategeko nahabwa nabona yoboka. Nupfa gukurikiza uko ubuye. Oyo byo birumvika. Habanje kwiga ingaruka z'ubuzima bwabyo ku buzima bwanje. Shagipe. Uvuze ukuri vraiment. Je wico ndagikubitira kagatima. Nyicuza cyane. Ataco ndi bukosora. Kaba karabaye wa muhungu. Nanje kiransonga mu mutima iyo nibutse ko abantu twizeye nk'abavyeyi. Ngo nuko badukuri. Batwiciye kastoza mwishwana. Erega hajya ukuza guhaye itegeko niga kubona ko hoba hari kiri nyuma yayo kikugirira nabi. Coco. Uraziga muhungu. Ubwenge babwagiye mwikona. Iyo habavye rero bikugaruka. Nta kintu ukora atari kwicuza. Asha waguhenze nawe yiraramye. Mugagipe. Hari ico uri kuramisha. Ingene uri kuravuga. Wogira wamenje nkanje. None bibaza ngo uri wenyine.
ndazi ko ntari jenyene muga wewe sinibaza bro shatoyo ntumbona ukuntu nanje mbaye mu kwicuza gusamba yakweli mbe mperehe mbwira numva urumva yitabiye iyo telefone bantu yitabiye yita telefone allo allo papa sheri gasheri ko bakiriko barategura dosiye ya transfert baza basujya mu docteur habitubwiye ubazisha sheri numve ko ndushobora guca kuri izi uti mari ibivuze nibiki uti ucuja hehe sheri kuri izi ne sheri kama ukigo none mpava ngenda bariya mu bitaro muri ville vraiment nasezeye mari twaraya uri mu serumu nturanatora n'utuguvu none uriko yumvira kuja kuri izi cyangwa uri kurarazirana ti nukuri shati hari amadosi ahambaye twariko turakora turiko turatreta tarahera kandi nije nayabitse nico gituma mari umve twumvikana le seul dossier ihambaye auquel tu dois penser maintenant ni yiyo mbanyi yawe ibisigaye byose ibagira sheri tumvikana sheri none gashe unigende vraiment tanumoseze sito basi mpiyo telefone mamagarire gipe mari umwana wacu twari duhaswe kumubura ubu rero nta kindi wateza kwiyumvira mu mutwe atari amagara yawe n'aya bebe gusa sheri ibyo sishobora kuvyibagira kandi nawe urabizi ariko iryo serumu banteye ejo n'ukuri yaramfashije numva amaduleur yagabanutse hanyuma bijya vya sarclage docteur yavuze bahava kugira navyo nibiki reka mpebe ntwenge n'ukuri ewe gifaransa cabaye peso si cerclage Etienne ni cerclage peu importe docteur yavuze ko bazohingirira dushitse hariya kuri hôpital muri ville none si yo mpamvu yakubwiye ngo ugume uri aranje basi ndagusabye usubize telefone yanje nandike basi muri groupe mari umve dukumvikane nukuri ntayo ndagusubiza bakubwiye ko mu vyateye ijya menace ya avortement ari stress stress nayo nyine iri mu vyayiteye sheri message gusa nandika imwe gusa wapi kabisa wapi none we WhatsApp ntuyizi nk'uyu message bica bitangura gutibagurika bikuvuze no kuruhuka she telefone yikure mu mutwe ndabigusavye ayaya uraraba neza ariko ko atari uhavu ntera stress wari wibaza ngo ugomba kuyindi mve nani ahubwo ni wowe uri kurayitera gerageza ivyayizina uri kuvyumvira erege hagize icuba izina yo ibandanye ikora Jose mugabo kubabwira juste ko ngiye kugwarira muri ville ntaco vyari bikungira vraiment nta nico vyari bitwaye sito mari ndagusavye raisonnable kubanza ukurikiza amategeko ya muganga ubanza uruhuke ico yagusavye ibindi ni hanyuma vraiment bebe ndagusavye d'accord basi kugira nduhuke neza telefone ntayo nkoresha basi ndavyemeye si mais rends-moi service wandika iyo message wewe basi sito mari je ntavya ama message njamwo ikindagishinga ubusizini nukuri sindakubwiye ngo uje yotiri wanje bandikire basi juste une seule phrase bamenye ko abaganga bandungitse kugwahira muri ville conyine mari ubu mbona amagara yawe nayo mwana wanje gusa point final allo allo telefona allo papa ni wewe amaye sukawe gipe sawa ndakumbaza erega ibi vyuma birahindura amajwi muta ni sawa none mahoro basha ndadora yoba ni sawa iramunguke burundu karibu cyane muta twari tugukumbuye yewe sawa mbwira iki amajambo mukuru w'umutumba yavuze iyo cyane nuko turyosha byosha gusa hoya muta ukuri umutekano uriho papa kadede ntabesha ubu ni rusange tujya mu mukondora zose aha ndabyemeye yego sawa no batubwiye impunzi zivira rusange ziri ni bugumu tuyandikishe badutahane rero ko mpumurije ndiyandikisha mu bambere basha ukaba wumva umutima uri amahoro iyandikishe wizire kuri twebwe umuryango wawe n'umunezero urabizi none uzoza ryari gamuta baratubwira umunsi hanyuma rero naho utampaye agakuru keza narabyumvise ko usigaye uri umuntu akomeye aha kuri izindi
ewe mutama yego bangize jira sinabikubwiye kuko nibisanzwe ndumukoze nk'abandi kari mu minwe y'umuseruko shanti kaburi cyo kamarira umuryango ewe papa sha waranteguriye ibiro nzoshikiramwo nyabone hiyo zo gufasha kubatwara neza no mu nseruka adateye amazi ngo Mbegipe azovyifatamwo gute kumenga si aje atavyorosha mu kurindira rero ko bizogenda reka tubasomere intererano mwatanze ariko tubanze twibukanye akazo kari kabajijwe ku gice giheruka. Iyo nyifato ya mugenzi wa Condo yo kwemera ibiciye byose ku mbuga ngurukana bumenyi unuko vyavuzwe nabi wacu muyivuze kwiki. Mu nyishu zatanzwe hariho iyo kwa Damascene wo mu Kayanza abaneza na neza Irango ati nyifato ya mugenzi wa Condo iragayitse kuko amajambo aca ku rubuga ngurukana bumenyi nubwo yoba avuzwe nabi wanyu sicerekana ko ari ayukuri ngo kuko buri wese ashikiriza icimviro ciwe kijanye nuko avyimvamwo rero bivanye na kujya kuntu amacakubiri atarabavamwo mugenzi wa Condo no muhanura ko imbere yo kwemera icimviro yasomye ku rubuga yobanza gukora amatohoza atisunze uruhande rumwe ngo kuko barayamaze bati umuntu w'ubwenge yumviriza vyose agacagura vyiza. Yindi nterano niya nitunga Vena w'Inyanzarake agira ati inyifato yo kumva amajambo avuga ku mbuga ngurukana bumenyi ukajana nago si vyiza na gato ahubwo igikuru uzi uwaguye mu ikosa mwegere buke buke muyage kubijanye n'iryo kosa kugira akwibwirire ukuri we nyene. Ubu naho tujigitega neza na neza imakebuko aho munyunyi wa murikira ukuri Alain Bruce nibitegeka agira ati kunyifato y'umugenzi wa Condo ntibereye na gato muco no muhanura ngo kenshi atoza arumviriza amajambo aca ku mbuga ngurukana bumenyi kuko izo mbuga umuntu wese avuga ibimujemwo gwego harabavuga ukuri ariko siho abantu tuba dukwiye gukura ukuri ngo namenye ko ukuri kandi kutava mu wo musangiye umugwi gusa ngo ahubwo no mudasangiye umugwi ashobora kukuvuga bivanye n'ubugabo bwiwe. Indi nterano ni ya murengera ntwari Alfred wo mu Cankuzo nawe nyene aranegura inyifato y'umugenzi wa Condo yemera ibiciye ku mbuga ngurukana bumenyi vyose ngo nuko vyavuzwe nabi wabo agira ati iyo nyifato ntawo yishikikira kuko icambere no gutahura neza ko haba harimo ibihuha hakabamwo n'ukuri ibihuha bigamije gusambura no gucanishamwo abana bariya kuvyiza rero imbere yuko uvyemera ubanza gushishoza batohoza neza kandi ukanaraba n'imvo n'imvano yiyo vyazananye bapana gucana nyabahururu kuko igihuha gihuhuta gusumba umuyaga. Ati nyifato ya mugenzi wa Condo yo kwemera ibice ku mbuga ngurukana bumenyi vyose sinziza namba kuko ibica kuri izo vyose sukuri ari naho hari hakwiye kuva icigwa haba kwaseruko canke abarengero ngo murumva ko Condo yagerageje kumumvisha kurindira ukuri kandi ubu kukaba kugaragaye. Ati rero nitureke kwemera vyose nk'intama kandi tuwe dufise ubwenge bukwiye bwo kuyumvira kuri kina kiriya nkuko kwa Condo. Iyo ikaba ari intererano ya Richard Shemezimana ava ku mutumba taba komine Nyabihange intara ya Mwaro ariko akaba gisagara ca Bujumbura mu Ngagara muri quartier 10. Turambwize ko intererano itanga ivyiza Esperance avirusaka mu Kinyovu ariko akabiba Bujumbura agira ati nyifato y'umugenzi wa Condo ntibereye na gatoyi no muhanura yuko ibica ku mbuga ngurukana bumenyi vyose ko atari ukuri kandi ukuri kutari mu bo dusangiye ubucuti ahubwo kuvuga ukuzi ngo nakare ukuri ngo uca mu ziko ntigusha. Reka rero tubashimire mwebwe mwese bakunzi bamurikira ukuri mwaturungikiye ubutumwa naho tutashoboye kubusoma kubw'akanya katubanye gato. Ubu naho mutega amatwi akabazo ku gice meje gukurikira akabazo naka mwumvirije ikiyago ca Gipe na Toyoyo mbega ni iyihe nyifato dukwiye kugira iyo udukuriye ariko adutuma gukora ibidatomoye. Ndasubiramwo mwumvirije ikiyago ca Gipe na Toyoyo mbega ni iyihe nyifato dukwiye kugira iyo udukuriye ariko adutuma gukora ibidatomoye. Mukaba mwifuza kwishura kuri ako kabazo murungike ubutumwa kuri 61 ubusa ubusa 913 eka no kuri wowe wese yifuza igikino muri kirukuri kuri WhatsApp atwandikire kuri iyo nimero nyene ya 61 ubusa ubusa 913 duheze tumusheme mu mugwi w'abaronka muri kirukuri kundwi. Imbere yo kurangiza tubibutse ko muhejeje gukurikirana igice c'830 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri. Murakoze tuzoba dusubira. Cari gikino muri kirukuri. Muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.